nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa mukama. Amaze kugwiza imikate ngo agaburira abantu, buno nyene Yesu acategeka abigishwa biwe ngo baje mu bwato bamutange ku nkombe yo hakurya, nawe asigare arasezera abantu. Aje kubasezera yidugira ku musozi ahiherereye ngo asenge, bugorobeza ari yakiri wenyene. Ubwato bwari bumaze gushika hagati mu kiyaga buzungagizwa n'ibisebuzi, umuyaga waturuka imbere yabo. Buri mu guca aziyo bari agendera ku mazi. Abigishwa babonye agendera ku mazi barakangwa bavuga bati n'umuzimu. Ubwoba burabatekera bakoma induru. Buno nyene Yesu ababwira ati, humure ni jewe ntimugire ubwoba. Petero aramwishura ati, niba ari wewe ngiriza ngusange hiyo ngendera ku mazi. Yesu ati, ingo. Petero ava mu bwato agendera ku mazi ajiyo Yesu ari. Abonye umuyaga uhuta cyane agira ubwoba, ngo yumve atanguye kunyika, avuza induru ati, ntabara mukama. Buno nyene Yesu acaramvura ukuboko aramufata amubwira ati, muntu utagira ukwemera, icyatumye ukeka ni iki? Bamaze gushika mu bwato umuyaga ucurahera, abari mu bwato baca baramusenga bavuga bati, nukuri uri umwana w'Imana. Bajabutse ikiyaga bashika mu gihugu ca Genezareti. Abantu baho bamumenye barungika intumwa mu mihingo yose bamuzanira abarwaye, bamusaba ngo bapfe gukora ubuyonga bw'impuzu yiwe. Ababukoze ko bose bagaca bakira. Iryo ni ijambo ry'umukama. Mu bisomwa vya mbere turacari mu buhanuzi kwa Yeremiya. Uyu munsi tukumva ubundi buhanuzi nako bukomeye cyane, na cyane cyane ko bwari ubuhanuzi budasanzwe bwaho ahanganye n'uwundi muhanuzi yahanura ibinyoma yitwa Ananiya. Yeremiya yari yaburiye igihugu c'Imana yuko kigiye gutwarwa kw'imbohe. Yabigize mu kintu shushanyo, afata ujya mutwaro baremeka ibikoko iyo biriko birarema, canke sinzi ko mwagiye murabona amashushanyo y'ingene bahora batwara abantu kw'imbohe. Mu kubaboha barabatondeka bagaca bababohesha ibiti bashira aha ku bitugu, bakababagira ngo ntibatoroke, bakaguma baboshe hamwe. N'uyo mutwaro rero, jambo mutwaro naho riva. Niho rero Yeremiya yazi imbere y'igihugu c'Imana kugira ngo atange ubuhanuzi Imana yari murungikanye. Yiremeye ku mutwaro, ariko arabura yuko buca kabiri bose bakambika imitwaro bakajanwa kw'imbohe hari i Babiloni. Ico gihe wamenga ntibavyumva, ariko byaratevye biraba. Munyuma niho rero haca haza uyu muhanuzi Ananiya, acaza gusuka mabisi, acaza gusuka amazi mu buhanuzi bwa Yeremiya. Ananiya we acafata rero wa mutwaro Yeremiya yari yikoreye arawumenagura kugira ngo yerekane ati, ivyo uriko uravuga sivyo, Imana yamenaguye uwo mutwaro. Kandi kuko hari igice cyari kimaze gutwarwa kw'imbohe, barajuga mbere baratwara abakenya. Mu nyuma murazi yuko umwami wa Babiloni yahavuye asiga yimitse uwo yashaka aho mu Buyuda. Mu nyuma
nabo babandanya bakora ibintu bidahimbara Imana, cyane cyane bavyoshwa n'ubundi n'ababahanuzi b'ibinyoma. Niho rero Ananiya yacaza akamenagura umutwaro Yeremiya yari yiyambitse kugira ngo abure ko abari basigaye batatwawe kw'imbohe bagire batwagwe kw'imbohe nabo bose babatware. Niho rero awumenaguye Yeremiya aramubwira ati ese ibyo wavuze mwumvise ingene yabishize ko amen vyoba byo timugabo ubimenye umuhanuzi ahanura ibintu by'amahoro tuza kuvyemera ari uko tubonye birangutse, kuko tuzi neza ko abahanuzi bari bakunze kuza kutuburira ibintu bibi by'intambara n'ayandi mabagiye kugwa ku gihugu kubera ubube gito bw'igihugu c'Imana. Aritahira munyuma mukamara asubira ku murongo ikati genda ubwire Ananiya, genda ubwire Ananiya. Imana ntiyashatse guca imuhera ubuhanuzi aho nyene ngo abwire Ananiya, yamusanze mu kindi kiringo aramubwira ibigiye kumushikira kubera ivyo yahanuye atari byo. Tukumva yuko Yeremiya ntapfa kuvuga ibintu gucyo mujemo ngo n'ubuhanuzi. Ubwa mbere yabutanze uko yategerezwa kubutanga, mu nyuma arataha, mu nyuma Imana iragarukira amubwira iti shira rero ubundi buhanuzi Ananiya umubwire ibigiye kumushikira ko ariko arahuvya igihugu c'Imana, akiryoshya agisigiririza hakubafasha ngo bave mu biriko birabakwegera amahano bituma batwarwa kw'imbohe, akaguma basigiriza ahenda umwami igihugu kikagiramo mbere wenyene niwe azobanza gupfa, hanyuma mu nyuma n'igihugu cyavuye gitwarwa kw'imbohe igice c'abari basigaye mu Buyudeya. Nakajyo keza kugira ngo tuhakura inyigisho ikomeye cyane. Ubwa mbere yo nogira nti kutaba hafi y'abandi nk'ababahanura ibinyoma, nk'abamemeza ibitari byo, nk'ababasigiririza. Ego ntibivuga yuko wokwa muri hafi y'umuntu akantu kose kagakosa, umuntu ari intolerant, umuntu atazi kwihangana na gato, waumenga akantu kose acaca imanza acasura ubuhanuzi bw'imanza. Oya, si ivyo. Ariko urashobora kuba ubumaze, kuko n'ubuhanuzi Imana yatanga yarabanza igaca mu mpanuro zisanzwe yarize yarahaye igihugu cyayo, ariko ikabona yuko hagezaho binaniranye, igasohora rero ubuhanuzi bukangira kumenya gutwara abandi, kumenya gutwara umuntu ku rugero. Uko umuntu utanguye kumubwira siko umubwira haciye igihe c'imyaka ingahe, imisi ingahe umuyagira, ugenda urakomeza ukubona nawe nyene agenda aravyakira. Igihugu rero kigeze ahantu hagoye, ahantu kitagishobora kumva neza n'amajambo y'isezerano ko mu sezerano harimwo impanuro z'Imana. Mu nyuma Imana ikabona iti reka ndungike abandi bahanuzi baze gusubira kubishimangira, mbere baze kwerekana n'ingaruka z'amahano agiye kubagwako kubera ukwirekurira mu ngeso mbi zo gusenga ibigirwamana, z'akarenganyo mu kibano, z'ubube gito bw'intwaro. Burya intwari iyo zuzuye nk'ubube gito zisuka umuzirikanyi mubi mu bantu, hanyuma abantu bose ukamenga batwikiriwe n'ikintu cya corruption intérieure, ni ukuvuga imungwe ryo kutaba bagishobora kwitiranya neza ikibi n'icyiza, kuko ngo umweru uva ibukuru ugakwira hose. uva ibukuru ugakwira hose, ni nk'uko n'umwijima iyo uzananye ibukuru ushwara mu gihugu cyose. Nicyo gituma mubona ekleziya yitwararika gusabira intwaro n'abatware, kabasabira ku Mana, kuko ubwa mbere ntivyoroshe kurongora abandi, ariko kandi bisaba ko umurongozi yumva yuko yihebeye ininahazwa ry'Imana
n'ubukiro bw'igihugu ciwe. Ntasange atwagwa nk'ukumenga igihugu yakigize nk'ikintu aguma avomamwo ivyiwe gusa, ukwibona. Ukamenga akihinduye nk'itongo ryiwe, akamamenya yuko ari igihugu c'Imana, akaba nk'uwihebeye Imana. Uko hariho abihebeye Imana bagaheba ubuzima bwabo. Ejo muri sinzi uwo numvise ariko aravuga ati twebwe ntibakitubona n'umuhira, abana ntibakitubona, abakenyezi bacu ntibakitubona, kubera yuko turigwa turiko kugira ngo turabe ibyo twokiza tubogora. Mugabo ugasanga hari abandi bagomba kudushira ibiti mu maguru, bagomba no kutwica. Ukumva yuko uko mbere bigorana, ugasanga umwijima uratwikiriye benshi, niko hariho benshi bidusaba kwibagira n'inyungu zacu kugira ngo dukize igishoboka gikiza benshi. Ikinama ndiko ndabigisha cyitwa inyungu rusange, le bien public. Gasanga nk'ibintu bakujeje ku kazi ntuzi kubitandukanya n'ibintu vyawe muhira, umwanya ujeje wo ku kazi ntuzi kuwutandukanya n'umwanya privé wiwawe, ugaca usanga ibintu biduza benshi biriko birononekara. Nukuvuga l'entreprise, igihugu, umugwi, umuryango w'abihaye Imana, umuryango wa uri kurapfa kubera yuko wewe ivyo wategerezwa kwitangira ku bwa bose waravyibagiye, uguma ubona ivy'iwawe gusa. Ico ni ikintu gikomeye. Iyo bariko baravuga gutya ntitubone gusa bariya abantu bari hejuru, raba na wewe aho wajejwe hariho agaparcelle k'ivyo wajejwe, responsabilité wahawe, utegerezwa kwitwararika. Atari uko gusa wiyumvira urya mushahara uzokuramo uzoronka inyuma y'ukwezi, mugabo ukiyumvira ingene uhagarariye inyungu ya benshi. Inyungu ya benshi. Ntugire uti bizobazwa naka akazi kavyo ni patira zobibazwa, ni naka zobibazwa. Oya, kuko hariho niveau de responsabilité ubazwa ko ugasanga iyo bikononekaranye ejo hariho ikintu uzobazwa, kuko ntuhateretswe nk'igikoresho, uhateretswe nk'umuntu afise umutima, afise n'ubwenge. Imana yarakwizigiye ikuzeza ikiza c'abantu benshi. Hari igihe rero ushobora gusanga umuntu w'umukuru yarikikuje abantu b'abahanuzi b'ibinyoma, abatwita ba courtisan. Ugasanga n'abitwa abahanuzi ntibahanuye neza uwo bategerezwa guhana kubw'inyungu ya bose. Nibi rero twumvise Ananiya, mwumvise amahano Ananiya yikwegeye mu gufata mbere ibintu byo kugomba kuryoherereza umwami n'intwaro yiwe, agaca abishiramwo Imana, agaca bikwegeramwo, akabisinyisha izina ry'Imana. Si vyiza yuko uyu munsi hari abantu benshi badukanye ico kintu? Muze muritonda kuko muzobibazwa imbere y'Imana. Ngo l'Esprit Saint m'a dit. Ubwo ni l'Esprit Saint yakubwiye, canke ni bikomere vyawe, canke ni vyipfuzo vyawe, canke n'ingeso zawe zakubwiye? Witonde, kuko uyu munsi bose dushaka kuba abakarismatike bariya hejuru. Bamwe bafise ama vision akaze, ama prophecy akaze, ukaza kuvuga ngo Imana yambwiye, ube sure yuko vy'ukuri ko ari Imana yakubwiye, ukaza kuyibeshera akazi kawe. Harahanizo kubaza iti kubera iki wambesheye, kubera iki wagiye kuvuga ivyo ntagutumye, ivyo ntagutumye. Ariko kandi bikaboneka yuko hari ubuhanuzi twese dusangiye nk'ibatisimu.
twese twaragabanya ingabano y'ubuhanuzi yo gushobora gusobanura ikibi n'icyiza, ubwa mbere bihereye muri wa mutima manuzi wamurikiwe n'ijambo ry'Imana, ukamurikirwa n'icyitwa icyiza cyose kitubamwo, ukamurikirwa n'inyigisho ya ekleziya. None nk'umuntu yasahuye ikigega cya leta akarya inyungu rusange y'abantu benshi akayikwegera mu nyungu y'umuryango wiwe n'ikonte yiwe, aho bikenewe yuko nzorinda kwerekwa cyane kugira ngo ndamwumvishe ko yakoze nabi? Bisaba ko ndinda kwerekwa, ko ndinda kujya ku musozi nkarara amajoro kugira ngo nze ndonke profesi? Oya, hari ubuhanuzi bwamaze gutangwa kuri bose yuko kwiba ari bibi, kandi wivye ku rugero runini ukora ikibi gisumba ico wivye igitoke mu murima. Ngo gasanga niwe duhana cyane, ubwo umwe yavaguye ibintu twese tukagenda kumunamira mbere tujya kumusaba, kandi agaca yigama ngo yahaye akazi benshi. Ugaca usanga turiko turabaho mu buryo dukwega amahano kuko turi mu kinyoma, tutari mu kintu gitunganye. Nakaryo keza rero kugira ngo uyu munsi dusubire tuzirikane neza ubuhanuzi bwa mbere aho buhera, hanyuma ubuhanuzi budasanzwe igihe buje naho nyene tukamenya ingene tubwakira, tukanka ikintu cyose kiza kidusigiririza mu kinyoma, tugakunda ubuhanuzi ahubwo buza budufasha gucyorora imizirikanyi yacu, kugorora ugushaka kwacu, kwama turiko turarondeza igihimbaye n'igitunganye mu nyonga z'Imana. Ico gihe tuzoba koko turiko turaba mu mugisha. Ubuhanuzi bwa mbere bwiza ni ukubaho muri kimwe, iyo mvugo ntitukiyikoresha uyu munsi, kubaho mu nema yeza, être dans l'état de grâce. Kutaba umuntu umenga ararekerana akibera mu vyaha bigoye, ico bita les péchés mortels, canke mbere no kurekerana les péchés véniels, ntiwamane umwitwarariko wa bimwe dusaba mu ikibukiro ca mbere mu vyibukiro vy'umuco n'ikibukiro ca mbere mu vyibukiro vy'ububabare. Ikibukiro ca mbere dusaba iki mu vyibukiro binezereza? Oya, binezereza. Kwemera ububi dufise. Kutahumwa amaso n'umuntu ashobora kuza gusigiriza ukamenga arakwibagije ibibi vyawe. Papa Francisco nagira ati, iyo abantu batanguye kuntera amashugwe bavuga wowe ni Sauli gita, yagize ati canzirikana ivyaha vyanje. Hari hano kuzirikana ivyaha vyacu atari kugira ngo twiyotse, mugabo kugira ngo twumve ikibanza cacu, tugume mu kibanza cacu nk'ibiremwa, bidukiza bikadukingira ubwishimo. Bikadukingira ubwishimo, bikadutuma tuguma munsi y'ikiganza c'Imana kidukingira. Ntitwigire abantu menga dufise inguvu zose ngo ndakomeye ni wakomereka. Tukamenya guca bugufi imbere y'amagara make yacu, kandi bikadufasha guca bugufi n'imbere y'amagara make y'uwundi. Sivyo gusa, ikibukiro ca mbere mu vyibukiro vy'ububabare dusaba iki? Inema y'ukwama twigaya ngo twanke ibicumuro, kuko ngo tukiri ngaha ku isi, kimwe mu muhamagaro ukomeye tubamwo ni ukugwanya icyaha, kandi kugwanya icyaha ni ukuninaza Imana, ni ukwirukana icyaha muri wewe kugira ngo wimike Imana, icyaha ukacirukanisha kwibika Imana muri wewe. Ahandi ho ntituraba mu ijuru, ivyo vyanditswe mu rugendo rw'ubuzima bw'umwumwe. Cyo gituma ubona umukristo aba hatirega, aba hatigaya, bitera amakenga, kaguma ubona aguma sangira. Haragera igihe akaguma yiha ubuhanuzi bw'ikinyoma nk'uko Ananiya ati jewe bimeze neza.
ni nko kandi kubona abakristu birega nk'uko umenga ni nko kunywa amazi. Muri iki gihe basigaye abana baraguma banywa amazi cyane, kandi aho nyine ko harimwo akantu ko kwirega mugabo atakwigaya kurimo, akamenyero. Kuba mu mutima wigaya mu kuri ni buryo bwiza bwo kwanka kuba mu kinyoma, bikadufasha kuguma mu kuri kw'Imana, kuguma mu muco w'Imana, kuguma duciye bugufi, kuguma turi lucide, kuguma duhagaze mu nema yeza. Dusaba Mukama rero kugira ngo ubuhanuzi bwose bwatanzwe kuva mu bwuzure bwa mbere, ubuhanuzi bwose bwarangukiye muri Yesu Kristo, ubuhanuzi bwose buguma burangukira uyu munsi muri Ekleziya, ubuhanuzi bwose buguma burangukira mu kungene dufashanya kugendera mu nzira y'Imana, twame tubwakira muri iyo ntumbero yo kugira ngo vy'ukuri tube mu bucuti bw'ukuri n'Imana, bidufashe kubaka ubuzima burimo igitunganye, ubu bwa misi yose nk'uko Imana ibudushakira. Amen.